Kugeza ubu impaka ziracari zose ku rupfu rwa Tupac. Hari na bamwe bavuga ko yoba kiriho, bakabishingira ku ngingo nyinshi zitandukanye bagenda bagaragaza. Ariko amateka yiwe yerekana ko kwijoro ryo ku ya 13 z'ukwezi kw'icumi mu 1996 aribwo uyu murapere yarashwe. Nyuma y'imisi 6 aza gushiramwe umwuka, abafana biwe barira yo kwarika. Tupac Amaru Shakur cyangwa se Makaveli, amazina yiwe yose yakunze kwitwa nayo. Yavutse ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1971, avukira Harlem ho muri New York. N'umuhungu rero wa Hafeni Shakur ndetse na Bill Gavan. Ni umwe mu barapere bamamaye cyane kuri injyana mu myaka ya za 90. Yagurishije amakopi arenga 75 ya za album ziwe, ndetse kugeza ubu aracafatwa nk'umurapere w'ibihe byose. Bivuga ko amazina yiwe nyakuri ari Parish Crooks, yaje guhindurwa kuko nyina yatinya ko abansi biwe bazogirira umwana wiwe nabi, dore ko yaranafitiye ibibazo na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo gutandukana rero n'umugabo we mama wa Tupac, yaje kubana na Muturu Shakur, aribwo amazina ya Tupac yahinduwe hajaho Shakur. Tupac rero yatanguye guhura n'ibibazo kuva akiri umwana. Yavutse sekuru yaratawe muri yompi ashinjwa kwica umwarimu mu 1968, mu gihe umugabo wa mama we nawe yarari ku rutonde rw'abantu bashakishwa na FBI. Mu mwaka wa 1982 akaba yaranagiriza rero kuba yarafashije na mushiki we gutoroka agasho. We yarafunze rero azira kwica umuntu. Uyu mugabo rero wa nyina rero yaje gutabwa muri yompi mu 1986. Tupac akaba yarafise abavandimwe biwe batatu, muhora mubumva no muri zimwe mu ndirimbo ziwe. Hanyuma mu mwaka wa 1986 umuryango wa Tupac warimutse uja muri Maryland. Ico gihe yararangije umwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Bagezeyo rero bagiye kumuhigira ishure yigisha ivyo bugeni, yiga ivyo gukora imivugo be na jazz. Igihe yiga rero mu ishure, Tupac yahawe ibihembo bitandukanye vy'uko ari we yari umurapere mwiza wa mbere. Igihe cyose rero haba ibiteramo yarigaragaza muri iri shure, kandi yibukwa nk'umwana yamenyekanye kubera kwitwara neza mu bandi bana, kumenya kurapa no gushobora kumenyerana n'abandi bana kuko baba bava mu mico itandukana. We rero yashobora kumenyerana nabo ko baba bameze kose. Tupac yakundanye na Jada Pinkett, umuhungu w'ubu yitwa Jada Smith, n'umugore wa Will Smith. Ico gihe Tupac yakundana n'uwo mugore bakiri abana. Kugeza igihe Tupac yapfiriye bari bakiri kumwe nk'inshuti. Tupac yatanguye rero kuduza ubumenyi bwo kurapa mu 1990, atangira no gukora indirimbo. Mbere muri uwo mwaka niho yasohoye album yo ya mbere. Mu mwaka wa 1993 niho yakoze album yo ya kabiri. Umuziki wa Tupac wibanda cyane rero kubirabura, ubwigenge, akarengane, ubukene n'akarengane k'abapolisi. Bamwe mu bantu Tupac yashaka kwigana harimwo William Shakespeare, Nicola Machiavelli, Donald Goings, Sanzu. Abenshi muri aba ngaba rero tumaze kubabwira ibice byabo vyerekeye biografi zabo. Tupac yanakunda no kubagarukaho mu ndirimbo ziwe. Tupac na dini na rimwe yemera, ariko zimwe mu ndirimbo ziwe nk'iyivuga ngo nka Only God Can Judge Me, ni imwe mu mvugo ziwe zagaragaza ko yemera Imana. Tupac rero yagiranye ibibazo bitandukanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kenshi akaba yarabazwa amagambo ari mu ndirimbo ziwe wasanga avuga kubirabura.
kenshi yo mu biteramo byo rero haba ibintu bitagenze neza kuko hari nubwo abantu bagwana bashaka yuko abasigira autograph bakanarasana. Ibi byose rero byaramubazwa rimwe na rimwe bakanamufunga akanatanga amafaranga menshi y'amande. Mu 1993 uwo muraperi yatawe muri yompire n'abagenzi biwe bagirizwa gufata ku nguvu umugore wo muri hoteli nubwo yabihakanye yuko atavyo yakoze. Ntivyamubujije ariko gufungwa, ndetse amaze kurangiza igihano agisohoka muri gereza yahise asubizwamwo kubera ukuntu yitwaye bamufunguye. Ico gihe yahise asabigwa kumara iminsi 120 mu munyororo. Ariko muri gitugutu mu 1994 habura umunsi umwe gusa ngo aburane icyaha cy'ubusambanyi yaregwa. Yarashwe inshuro 5 ariko kubw'amahirwe ntiyapfa. Nyuma yo kuva mu bitaro rero vyahise bimwakira amaze kuraswa, yahise aja mu rukiko kuburanishwa ibyaha bigera ku 9 yaregwa, ariko afatwamwo na 3, ibindi 6 abumwere. Yahise rero akatigwa igipfungo kiri hagati y'umwaka n'igice n'imyaka 4 n'igice. Kubera rero icyaha cy'ubusambanyi cyari cyamufashe. Kuva mu mwaka wa 1995 yakorera igihano mu buroko, anasohora album yiwe. Tupac yabaye rero umunyabigwi kugeza ubwo yarashwe inshuro zigera kuri 4, arasigwa ahitwa Las Vegas nyuma yo kuja kuraba umukino w'iteramakofe wari wahujiye Mike Tyson na Down. Kugeza ubu rero impaka ziracari zose rero ku rupfu rwa Tupac. Hari na bamwe bavuga yuko yaba kihari, bakanabishingira rero ku ngingo nyinshi zitandukanye bagenda bagaragaza. Ari nayo mpamvu nyene uno munsi twabagarukiye kuri uwo mugabo. Ariko amateka yiwe nyene agaragaza yuko uyu mugabo yapfuye ku ino tariki ya 13 z'ukwezi kw'icumi mu 1996 aribwo uyu muraperi yarashwe. Nyuma y'imisi 6 rero nibwo Tupac yaciye atangazwa yuko yapfuye. Mu rwego rwo gusubizamwo ino tariki canke kwibuka ino tariki, reka tugaruke rero kuri iki kiganiro ciwe ca mbere c'amajambo yamuranze. Amajambo yamuranze ni menshi, ntawe bivuga ngo abimare canke amateka yiwe, ariko gusa nibaze yuko abashaka kumva amateka yiwe magufi mwayumvise. Tuzobagarukira no kugira igice ca kabiri. Igice ca kabiri tuzonabagarukira kuri amwe mu majambo avugwa mu ndirimbo ziwe, tunazibasigurire zimwe zimwe. Nkabasaba abantu mwese rero mutaragera kuri subscribe kuri Blaise official ko byihutira kugira ngo igice ca kabiri kivuga ku buzima bwa Tupac Shakur ntibize bibacike. Abacitswe na kino gice naho mugire subscribe kuri Blaise official YouTube no kuri Instagram. Izina Blaise ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu Kilatini ku izina Blaise, rikaba risobanura umuntu uvuga uburimi. Ba Blaise baba ari abahungu b'abahanga bazi kwisobanura kandi bazi gukora ibintu by'ubugeni, bakabasha no guhanga udushya. Niyo abandi babona yuko ibyo barimo batazabasha kubikora, bo barakomeza bagashyiramo imbaraga kugeza babigezeho. Iyo bagize ikibababaza cyangwa se kibakomeretsa mu buzima, Blaise yifuza yuko abantu baza bakamuhumuriza kandi bakamwitaho, bakamugaragariza urukundo kugira ngo ikibazo arimo abashe kukivamo. Blaise ni umuhungu ariko wihagararaho, witwara nk'abasirimu kandi akabasha kubigaragaza cyane. Ni umuntu uzi kwigana cyane ku buryo niyo abonye ikintu mu munsi umwe ashobora kugisubiramo umunsi